Mu Kirundi baravuga ngo ijambo rirarema, kandi n'ivy'ukuri ijambo rirarema. Ariko burya abantu babivuga babizi gute ijambo rishobora kurema ibitari bihari bikahaba kubw'ijambo. Mudukundire mu kiyago cuno munsi tubice hirya no hino, twarababwiye yuko ngaha kuri televiziyo Umuvugizi tuzogenda tubayagira ibitari bike bibigisha, bibagabira ubumenyi mutari muzi, byo mutari muzi, kugira ngo bibugurure mu bwenge bwanyu. Ijambo rirarema. Imbere yuko tubiduga ko nagira mbanze ndababwire yuko burya umutwe wacu, ubwonko bwacu, hari ibintu byinshi cyane. Burya umutwe nico gihimba umuntu yovuga yuko gikorerwamo ibintu byinshi, mbere ibintu byose bikorwa ku mubiri wacu burya komande zabyo canke ingene bitunganywa abantu bavyumve bizana mu mutwe. Umuntu yogereranya umutwe afashe nk'igihugu agacagereranya umutwe nka etat major. Igihugu burya ntigishobora kuba igihugu iyo kidavize igisirikare. Umutwe rero ni nka etat major, ni nk'igisirikare mu gihugu. Haberayo ibintu byinshi cyane umuntu adashobora no kwiyumvira, umuntu adashobora no kumva yotahukirwa. Hari ibintu byinshi mbere bimwe byosiga n'ubwenge bwacu. Nibyo ngomba kubabwira kugira ngo nze gushikira ririya jambo. Kiriya cigwa cuno munsi twababwiye yuko abarundi bavuga yuko ijambo rirema, kandi n'ivy'ukuri ijambo rirarema. Rero mu mutwe mu nkundire ndababwire ibintu bibiri biberayo. Hari igice bita conscious mind, hakabamwo n'ikindi gice bita subconscious mind. Ibyo bintu mwavyumvise aho mvuze bimwe mu biberayo, ubundi haberayo ibintu byinshi. Conscious mind umuntu yovuga yuko ari igice kidufasha gukora ibyo twebwe nyene twishakiye. Nk'ubu nkavuga nti jewe ngomba kunywa amazi, ngomba kwicara, ngomba kuryama, ngomba kugenda hariya. Ivyo ni ibintu nkora ariko ndabyishakiye, ariko mfashijwe n'ico gice mu mutwe w'umuntu. Nkavuga nti naringiye ahantu none ndasubiye inyuma. Ni decision jewe nyine mfata. Ariko akaba ikindi gice nari nababwiye subconscious mind. Umuntu yovuga yuko ni ibintu bitubamwo bivuye mu mutwe, mugabo ntitubigiremo uruhara na rutoyi. Muravyumva? Kandi ngaho nibaza yuko umuntu wese aciye yiyumvira ikintu kimubamwo atakigizemo uruhara. Ndabaha akarorero, amaraso yawe kugira ngo atembere, wowe nta ruhara ubigiramwo. Ibyo bintu bibera muri wewe, mugabo nta ruhara ubigiramwo. Kugira ngo estoma yawe ishobore gutunganya ibyo wafunguye, wewe nta ruhara ubifisemo. Je nta ruhara ndabifisemo. Kugira ngo amazi nanyoye ashobore gusohoka, kugira ngo nshobore guhema impemu zanje, ibyo bibera muri jewe, mugabo nta ruhara ndabifisemo. Uretse yuko kujanye no guhema ushobora gukoresha umwanya umwe conscious mind. Avuga nti ngomba guhagarika guhema umwanya mutoyi, mugabo uko bigenda kose inyuma y'akanya gatoyi uzosanga ninjiye muri subconscious mind, kubera yuko nivyo ushobora gukunda yuko nshobora kumara nk'iminota 5 nariko ndahema. Birumvikana neza yuko ico gihe nsanga nabikoresheje byose, mugabo uko bisanzwe bitunganijwe guhema bikoreshwa na subconscious mind. Nibaza yuko kugira ngaho mwamaze gutandukanya ayo majambo abiri namaze kubabwira, nibiza kudufasha kugira ngo twumve gute ijambo cyangwa ububasha bw'ijambo bushobora kurema. Rero ikigomba gutangaza nuko izo zibiri twamaze kubabwira zirafatanye kandi zirashobora gukora ibintu bitangaje. Zirafatanye, ziri hamwe, zirakorana, mugabo dushobora gukora ibintu bitangaje. Mugabo tuza kumara umwanya munini cyane cyane kuri subconscious mind.
niyo ishobora kumva ibintu byose bishobora gusohoka ari amajwi. Subconscious mind iravyumva kandi ikanabigira ukuri no mu gihe kutari ukuri, ikabigira ibintu bibaho mu gihe bitabaho. Niyo mpamvu bavuga ngo ijambo rirarema. None kubera iki? Ni kuvuga yuko ico gice gikoresha ca gice kiri muri twebwe tudashobora kugenzura, ca gice kiri muri twebwe tudashobora kugenzura, birakorana. Ikintu uvuze utegeka bibera muri subconscious mind. Dufate yuko umuntu yaragwaye, umuntu kamubwira uti ndategetse kira. Bugiye umuntu yizeye ivyo bintu umubwiye, arashobora gutora mitende canke akanakira, kubera yuko iryo jambo rimuremamwo ukuri ko gukira. Muzobibona canke muzovyumva kwa muganga, umurwayi umuntu ashobora kuja kumuraba akamuremesha, akamubwira amajambo meza, akamuyagisha, ukumva yuko umurwayi akubwiye ati burya biransumbiye imiti nariko ndafata, kubera yuko ayo majambo uje umubwira ararema ibindi bintu muri we, kandi ivyo byo gukira. Naho yobona yafata imiti, umurwayi ico gihe ijambo riza rimuha izindi mbaraga kandi zikabukuri muri we, biciye muri subconscious mind. Mwahora muvyumva canke sinzi ko n'ubu mukivyumva, kumva bari abanyokuru bacu hariya iwacu twaje tuva mu misozi, wumva kubwira ngo ndumva ibicuro. Kubisanzwe ibicuro mu bijanye n'ikiganga, ibicuro ntibibaho. Ibicuro n'amaraso aca mu mitsi ari menshi gushika naho wewe uvyumva. Canke harya umuntu avuye hasi, ukumva yuko amaraso biyagoye gukwira umubiri wose, hanyuma ukumva ingene aterera ari nko mu kiganza canke eka ku gihande cyose cy'umubiri, ushobora kumva amaraso ariko araterera. Rero aba bagiye abanyokuru bacu, abatamakazi bacu, bo barakubwira yuko ari igicuro kandi gifise ico kigomba kumubwira, we akavyizera uko. Kenshi yaca abivugira ko ijambo, hanyuma rero iryo jambo abivugiye ko bikazotinda bibukuri. Turaza kuhashika. Canke ukumva ngo bivanye n'ingene umucanwa wahinze mu ziko, ngo ejo hadoza abashitsi ngo muritegura, canke akabona akanyugunyugu kaje gatambatamba imbere yiwe, akavuga yuko ejo tuzoronka abashitsi. Subconscious mind ikavyakira uko kandi ikarangira abo bashitsi baje, kubera yuko hariho amajambo yaciye avuga mbere y'ako kanyugunyugu, hari amajambo yavuze bikarangira rero bibaye. Murumva ivyo bintu bikarangira bibaye, kubera ko ijambo rirarema. Amagambo gube muvyibuka neza, iyo ivyo bintu vyamushikira hanyuma ntagire ijambo avuga, uyo mushitsi ntiyoje, kubera yuko subconscious mind nabibabwiye yama ikorana n'ijambo rivuzwe. Nico gukorana n'iciyumviro, oya ikorana n'ijambo. Umucanwa ngo uriko urahutera, canke akakubwira yuko bavuga ngo umucanwa ngo uri kuraruguta. Nanje ndavyibuka turi imbere y'umucanwa, turiko turota hariya mu misozi, umucanwa ariko nuwahuhera bavuga ngo nukuruguta, ngo n'abashitsi bariko bararuguta. Mbere umuvyeyi akakubwira ngo ejo muritegura, ngo ejo ngo murakubura, ngo ejo murakora ibikorwa kazoba dufise abashitsi, bikarangira abo bashitsi baje. Ivyo ni ibintu bitangaje cyane. Canke ukumva inkono iyo umuntu atetse, ukuntu inkono ishobora guhinda, barakubwira yuko iyo nkono ko kuntu iri kirahinda bifise insiguro. Hari n'igihe bakubwira yuko ngo yoba ngo iyo nkono ngo aragasema, ngo mugwaje nk'umuntu nkuvuye n'ingene inkono yahinze, ngo iyo muntu ntazokira. Kandi vyarakunda kubuko, vyarakunda kubuko, kubera ko abo bakera bobo iryo jambo, ubwo bubasha bw'ijambo baba bazi kubukoresha kandi baramenye ico busigura. Bakavuga rero yuko ubu unye mino myaka tugezemwo, subconscious mind ntigikora cyane, bitewe nuko societe ibaye uko ibayeho, yagiye ihindagura uko ibayeho. Kera baribyaza umusaruro, mugabo ubu unye nk'ibintu by'amatelefone bihari, umuntu uzabumva gutelefona yuko ejo azoza kukuraba, akakubwira yuko ejo azoza kukuramutsa. Urumva umuntu nk'abacitwararika kugira ngo akoreshe
bya bimenyetso by'umubiri wiwe, kubera yuko hari ubundi buryo, hari ubundi buhinga bugezweho uno munsi buri kubura twereka bicanke biriya. Ibi by'imvura kera umurundi yarakubwira ati, ariko n'ubu barabikora, abaze babihaye agaciro cyane, yarakubwira ati ejo burya imvura izogwa, ntihagire naho muzoja canke nimba ari byo mwanikira uyu munsi nimuvyanikira, ejo imvura izogwa. Kumbure aravye hejuru akihweza ibinabiriya kandi byarangira imvura iguye. Ubwo n'ububasha butangaje mugabo yo buzana namaze kuhababwira, ni kubera imvura byarangira iguye. Kubera iki? Kubera ko iryo jambo yabonye ikirere nyene kimeze, hanyuma abiherekeza n'ijambo. Iryo jambo rero rikaza rirema ku buryo imvura bizorangira iguye. Bitangaza, ni ibintu bidasanzwe. Barashobora kukubwira yuko umuvyeyi wamukoreye nk'ikosa, wamuhemukiye umwana wiwe, ukamukorera ikintu kitavugwa canke camurengeye canke wamushegeshe kuntu witwara, umuvyeyi ngo yarashobora kukuvuma. Uwo muvumo barakubwira neza yuko si nivyo bakubwira, ahubwo nivyo yuko uyo muvumo ugukurikira ukagufata, avuze ati uzobiki. Iyo utasavye imbabazi, iyo utahavuye ngo ugaruke ngo uce bugufi usabe ikigongo canke akuvumure, uyo muvumo waragukurikira. Ivyo nibaza ko n'ubu bikiriho, kubera yuko subconscious mind yarabigiramwo uruhara ku buryo iryo jambo umuvyeyi yavuze yagaruka rikarema ukuri kose muri wewe. Ni nkingi yaguhezagiye, umuvyeyi yashobora kuguhezagira, mwaza mwumva ngira ngo n'ubu biraba, ukazubona nk'umuvyeyi iyo ari ku mfiro abana bakaza bose ati tuje papa kugira ngo uduhezagire, muvyeyi uduhezagire. Ibi ni ibintu bidasanzwe, kandi uyo muhezagiro caba ari ikintu gihambaye cyane gose. None by'ukuri umuntu yovuga yuko subconscious mind ari iki? Ni n'ijambo niko tuvuga mu Congereza, mugabo tukizanye mu Kirundi twavuga yuko ngo kuba ari nk'akantu kaba munsi y'ivyiyumviro by'umuntu. Rero umuntu akagakoresha ku buryo wenyene adatahura, mugabo kakajana n'ijambo, hanyuma kagahava kakarema ukuri mu muntu. Nakantu kaba munsi y'ivyiyumviro vy'umuntu, kakaba gakoresha umuntu uko wewe adatahura, kakajana n'ijambo. Aka rero ngo kavumbuwe n'umupsikologe yitwa Pierre Janet. Uyu Pierre Janet yabayeho mu 1856, yitaba Imana 1939. Numuhinga yagiye atekereza cyane, yagiye akora cyane kubijanye n'ibibera mu muntu bifatiye ku myitwarire yiwe, canke ibimini umuntu yovuga yuko yerekana hanze mugabo bitaboneka. Yarabikoreye ko cyane, aravyandika ko niwe yabitoye ubwa mbere rero yuko ico gice ca subconscious mind kiri mu muntu kandi kimukoresha ibidasanzwe, maze ijambo rigahava rikirema rikaba ukuri kose. Mugani yabaye wenyene, harabaye n'abandi bahinga bagiye baramwunganira, mugabo bakoreye kuco Pierre Janet yatoye. Ni nk'uwo Sigmund Freud, nawe nyene n'umuhanga akomeye cyane, yavuze kuri ibi nyene bya subconscious mind. Wewe akabifatanya nuko ngo ari gice cegereye kikiri kumwe na roho y'umuntu, wa muntu w'imbere twamara no kubabwira roho y'umuntu. Ikigo giheze twarabivuze ko cyane ibijanye na roho y'umuntu nayiba n'ingene ikora mu muntu, bitwara bivuze. Nibikorwa biba hagati yuko wagize uruhara nuko uba utarubigizemwo. Igikorwa kiba hagati yuko wagize uruhara nuko utabirugizemwo. Sigmund Freud niko yabivuze, n'ibitabo yanditse bivuga ngene ico gice gikora mu buryo bwiramvuye.
ariko rero ngo yarinze apfa atarabishikako neza ngo abitomore neza, yarinze yitaba Imana Fred atarabitohoza neza ngo abitangaze neza ngo byigeko neza ingene ico gice gikora mu buryo butangaje ku buryo gishobora kurema ijambo kandi iryo jambo rikaba ukuri bivanye n'ijambo umuntu yabiherekeresheje, kuko ngo ico gice ntikigera gikora mu gihe atajambo ryakurikiye, mu gihe atajambo ryakurikiye. Kandi rero ibi birahambaye kubera yuko cyo tubibona abasenga nk'abapastori ikintu ragikoresha cyane, arakubwira ati atura vuga duzijwi, nuko bazi ingene ibi bintu bihambaye cyane. Arabonetse rero uwundi yitwa Carl Jung. Carl Jung yagize ati niba hari umurongo ntarengwa umuntu akora ibyo atekereje, ibyo yiyumviriye, ngo hashobora kuba kandi hari n'ibindi umuntu akora atabigizemo uruhara, atabitekerejeko. Bira bigarutse ko nabo nyene aza ashimangira ikiciyumviro ca Pierre Janet na Sigmund Freud. Sigmund Freud se nayo babwiye yaranagarutse ku bijanye n'igitsina, ibitsina bikora, irabigarutse ko cyane, aho yavuze n'amajambo akomeye ku bijanye n'igitsina agira ati imbaraga zivuye mu guhuza ibitsina ni imbaraga zikomeye cyane zishobora kubaka ibintu byinshi, ati nabubaka ibintu byinshi cyane babivuye ku izi mbaraga ziva mu muntu yiyumvamo bijanye no guhuza ibitsina. Aho mbere yanagira ati iyo ibyo bintu bidakoreshejwe neza biba ari ibintu bibi cyane mu isi, mu masosiyete. Mbere anabigereranya n'igisasu kirimbuzi, izo mbaraga aziganya n'igisasu kirimbuzi gishobora gusanzaza igice kinini canke igihugu n'isi yose, niko izo mbaraga azigereranya. Rero uyu Fred yarashigikiwe n'ibintu ariko ndavuga Carl Jung. Uyundi yaciye aza avuga ibintu bikomeye cyane ashimangira ivyo bavuze, no witwa Emile Coué. Emile Coué yabayeho mu 1857 itaba Imana 1926. Yari umupsikologe akaba n'umupharmacien w'umufaransa, yagarutse cyane ku bijanye na subconscious mind, ngaba akoresheje ico no kwita méthode de suggestion positive canke iyi méthode Coué. Ni méthode tuza kugarukako mugabo tukababwira neza yuko uyu muntu yazanye ivyiyumviro bishasha ku bijanye na subconscious mind ingene ikora, mugabo ntiyemewe n'abantu benshi kubera yuko bagira bati ivyo bintu uri kuratwigisha nta science iri mu science wayisize inyuma, kuko ibi vya subconscious mind science ntiyiza, mugabo n'amatohoza abantu bagize bafatiye kuri buno burorero canke kuri bino vyirwa aba babitangiye imbere bagiye berekana, kuko muzobibona mu kindi gice tuzobaha kigira kabiri, aho abandi banditsi abapsikologe n'abandi bagiye babigaruka ko cyane. Rero uyu Emile Coué yaragerageje gukoresha iyo subconscious mind akoresheje ubufindo, mugabo ubwo bufindo bwamujana no gucuruza imiti yiwe, mugabo kwa no kugira ngo ashobore gutomora canke ashobore kuverifya yuko ibi bintu yiyumviriye yuko ari byo. Yari umupharmacien, yarashobora nk'ubu gutanga imiti, agatanga imiti ku bagwayi, agafata igice kimwe mu kuyitanga iyo miti akayivugira ko amajambo kandi meza atuma umuntu ashobora gukira, amajambo ari mu muhezagiro canke ariko biherekejwe n'amajambo meza. Agaca afata n'iyindi miti ntihagire amajambo ayivugirako, ngo vyaza kugaragara ngo imiti yavugiye ko amajambo ngo abagwayi bayifashe ngo bakira byihuse, ngo ariko imiti atavugiye ko amajambo ngo abagwayi ngo baca bakira batevye. Aca rero arabona neza yuko ibi bintu ngo bifise kuvugira amajambo, ibintu byo kuvugira amajambo ku kintu bifise ikintu gikomeye cyane, mbere nk'ububasha ushobora no kuzana la réalité ukuri kose nk'uyo muntu
yacizeye. Mbere wewe urumva ico gihe yavuga ayo majambo n'abagwayi batumva, mugabo ayibahaye analize nuko iyo yavugiye ko amajambo ngo bace bakira n'ingoga, iyo atavugiye ko amajambo nayo ngo bakira batevye. Nivyo yise rero placebo effect. Placebo effect ni insiguro yibi mejeje kubabwira. Akaba rero n'ikindi ubundi buryo yakoresheje, ubundi buryo bugira kabiri mu kugira ngo yerekane yuko ijambo rifise ububasha, ico yise méthode Coué. Méthode Coué ni uburyo bwo gusubiramo ijambo mu buryo bwo kuryemeza, gutangaza ijambo mu buryo bwo kuryemeza, hanyuma uyo muntu akagizera kandi rikaba ukuri muri we. Naho nyine nafatiye ku miti kuko nakubwiye yuko wowe yabishira no mu kudandaza, mugabo akagomba no kwerekana ububasha bw'ijambo afatiye mu rudandazwa rwiwe. Yarafata ngo imiti yakoze idashobora kubasha gukiza umuntu canke idashobora no kubasha kumwica. Umva iyo miti ku buryo yayikora ntiyamwica kandi ntiyamukiza. Agakora n'iyindi miti yabona yuko umuntu ayifashe ashobora gukira n'ingoga, hanyuma ariko arayitanga ya miti idakiza kandi itiyica. Yaca abwira abagwayi yuko iyi miti umuntu ayifata akira nk'aka kanya, akira n'ingoga. Hanyuma ya miti nayo ishobora gukiza umuntu, akabwira abantu bagwayi yuko iyi miti ishobora kuyifata mugabo gukira bitazokwihuta. Abagwayi bakayifata. Inyuma yo kuyifata avuga yuko ya miti itice kandi idakiza umuntu, kubera y'amajambo bimwe bibabwira ko ngo abagwayi ngo barakira n'ingoga. Sinzi ko mwantahuye, ariko iyo miti ubwa mbere avuga yuko ntiyica kandi ntiyakiza, mwe akababwira yuko uwifata aza gukira n'ingoga. Ngo vyarangira bigenze uko agaca akira n'ingoga, mugabo ya miti nayo irimwo ibifasha umuntu gukira n'ingoga, mu gihe yababwira yuko batazokira ngo ntibakira, uko nyene yabivuze. Naho rero yaciye afatira aranavyandika mu gitabo ciwe yuko ijambo rifise ububasha budasanzwe. Acitahura ko umuntu yakijijwe ashobora gukizwa n'ijambo yabwiwe, yuko umuti ukiza no mu gihe udakiza umuntu agashobora gukira. Ibi vyamutumye rero Emile Coué yandika igitabo gifasha abantu gutahura ibi vyose. Yahise kandi yerekana ingene umuntu muri we ngo afise imbaraga zidasanzwe, imbaraga canke ububasha zidasanzwe zishobora gukoresha umuntu mu vyo atokwiyumvira ko bishoboka, ngabo biciye muri ca gice subconscious mind. Gusa rero gashakaruka kavuga yuko aka kantu ngo mu gihe umuntu atagakoresheje neza gashobora gukora ibintu bibi canke gakoresha umuntu ibintu bidasanzwe mugabo bibi. Aho niho bavuga nakujya ko umupfumu ngo ashobora kuvuga ikintu bikarangira ico kintu kibaye, ashobora kuvugira ko amajambo mabi, ayo majambo bikarangira abaye ukuri. Amuca mu vyumva tumaze kuvuga abapfumu abo bita abavurati. Burya abavurati burya ngo ntibabaho, mugabo umuvurati arashobora kuvuga ijambo akarivugira ku kirere, hanyuma ico kirere ejo kigatanga imvura kubera ko ijambo yarivugiye. Ibi rero ngo biri mu exercice uko umuntu ngo agenda arakura muri ivyo, umuntu kidagira ama exercice arirema mwizo mbaraga azikomeza, niko ngo izo mbaraga zitinda zikagira ububasha bukomeye gusumba nuko abantu bo vyibaza. Cangwe rimwe nabivuze, umuntu agashaka kukuvuma akakuvuma, hanyuma uwo muvumo ukagufata, abantu bakazibona yuko umuvumo yakuvumye, kandi uwo muvumo ukazogufata wisunga ya majambo yagenda akoresha. Muravyumva ingene ari ibintu bihambaye. Abavyeyi rero muri ko muranyumva, muze mwitondera ibintu muvugira ku bana banyu, muze mwitondera amajambo mukoresha mugomba yuko bana banyu bagaruka bava mu migenzo mibi, mu ndero mbi niki, muze mwitondera amajambo mukoresha. Canke umuntu rero nabivuze naho nyene agashobora kuguhezagira, akaguhezagiza amajambo meza bikarangira umuntu aherekejwe n'uwo muhezagiro.
bikarangira umuhezagiro umukoresheje. Hari umwe yabivuze rero ati kuvuga amajambo mabi burya n'ikindi kintu. Amajambo mabi aravuga ati iyo udafise ibintu vyiza uvuga burawinumire iyo ugomba kuvuga amajambo mabi. Iyo wumva ari uvuze amajambo mabi atameze ufise wewe burawinumire. Rero hakantu mukaba muri roho iyo umuntu kagakora ibintu bihambaye mugabo kagakora ibintu biherekejwe n'amajwi ntigashobora gukorana n'ivyiyumviro ntibikorana. Abapfumu rero ngo barabikoresha mu gutongera. Ariko igitangaje rero uko mwumvise bariya bahinga ba Fred, ba Sigmund Freud, ba Emile n'abandi ko babitoye bakoresheje n'abahinga mu yandi majambo. None aba bapfumu ba kera bo babitoye gute? Kuko ngo biravye neza ngo ibinye ngo imyaka ngo n'ibihumbi bitari bike imbere ya Yesu Kristo uvyo byarakoreshwa. Abantu baba bazi yuko ububasha bw'ijambo cari ikindi kintu mugabo ntibaramenya neza aho aba bapfumu n'aba bavura ati bo barabikuye. Eka nabigisha ijambo ry'Imana kuko aba babonetse jo bundi abahinga babonetse jo bundi none bari babikuye hehe yuko ijambo rishobora kurema rishobora gutanga izindi mbaraga mu madini. Abapastori urumva kubwira ati aturavuga tangaza. Ibi bintu abantu none babikuye hehe? Uyu Emile Kuwe kubisanzwe yazanye uburyo yatwibukije yatweretse uburyo bwo gushobora kurema ikintu ciza mbere canke kibi muri wewe. Igihe cyari gisinziririye muri wewe ukakirema. Urumva umugoyi bakamubwira bati kira ndatangaje ugukira uno munsi urataha wari mu bitaro umunsi urataha kandi umugoyi akabyizera bikatangura tora mitende bigabandanya umugwayi akira cyangwa umugoyi wenyine akagira ati akavyaturira ko ati ndakize. Ibi kandi twagiye tubibona aho umuntu ashobora kuba yaragwaye ingwara ikomeye amajambo bamwaturiye ko izo mbaraga zikagenda zimukiza. N'abari bafise ubumuga, abantu bafise imitwe idakira, abantu bafise ingwara zidakira muko kubera ijambo nuko mwavyumvise. Rero izo mbaraga iryo jambo subconscious mind canke igufasha kwitegeka gushika ikintu ushaka kibaye atakindi ukoresheje atari subconscious mind. Pastor mwisengero abapfumu mu gutongera subconscious mind zirabumvira. Akarero karahambaye kubisanzwe subconscious mind umuntu niwe yikoreshereza mugabo kubera imbaraga umupastori ashobora kuba afise canke ama exercice no kwiremamwo ubwo bubasha cyane ko biri ngo ama exercice kere kivwa canke umupfumu arakoresha subconscious mind kuriwe gushika naho azikoresha ku bandi bantu agategeka ibiri mu muntu bikabavyo. Ubu rero n'ubuvuzi rero bwagiye buremegwa hariya nk'i New York canke muri za Amerika mugabo bifashije ico gitabo nk'abakora ibi vyuko bafasha abantu bagendana ubumuga bwo mu mutwe mu abapsikologe. Iki ni kintu bagiye bemera kandi banakoresha n'uyu munsi abapsikologe baragikoresha mbere ngo bikanafasha kuvura ingwara ziri mu muntu zatewe n'akajagari. Ari ingwara ngo cyo guterwa ngo n'akajagari kabera mu muntu ku buryo umubiri na esprit bitaba mu bumwe. Kacazi ingwara rero zivuye kwa kajagari. Rero mu mwena y'amajambo arasubiza arafasha kugira ngo esprit hamwe n'umubiri w'umuntu bishobora kugiriranira imigenderanire myiza kuko umuntu akagenda akira. Rero bagufasha gutegeka subconscious mind ibyo ushaka ukagenda ibigukoresha ntibigukorera oya irabigukoresha ni wowe nyene ubikora mugabo yabigukoresheje. Vuga amajambo meza nimba utabishoboye wihorere winumire. Rero gakora bivanye nuko wewe utegeka hanyuma kakumva kagashira mu ngiro ivyo wagategetse. Ngo ico abantu birinda iyo bari gakoresha birinda gukoresha ijambo ririmo uguhakana. Nk'ubu ukavuga uti ukabwira umuntu uti vuga uti ndakira abivuga uko nyene mugabo hamwe yovuga ukundi kuntu
ngo hamwe ntogira iki nokira ngo sibyo. Ico gihe ntibikora kuko biza kurangira subconscious mind yumvise yuko ibyo birimo guhakana, igaca bikora mu guhakana nyene. Iryo jambo riba rigufi hanyuma rikaba mu kwemera d'une façon affirmative, hanyuma rero rigaca rirema ibitangaza n'ibitangaro nkuru yo muntu bikaba kuri kose. Rero iyo mico irazwi cyane ku migabane y'isi, iyo mico irazwi cyane ku migabane y'isi mu bihugu bitandukanye. Nk'abahindi bo barabikoresha cyane. Urashobora kubona umuhindi abyutse mu gatondo muri shop yiwe, mu rudanazwa rwiwe, akagenda afise amazi, agenda aravugira ko amajambo, akaturira ijambo kuri ibyo bintu byiwe, rikarenga bibaye impamo, rikarenga bibaye ukuri. Nta bupfumu burimwo. Ivyo ngo abantu benshi barabikoresha. Ngira ngo bigomba gushusha navyo muri twababwira by'ijisho rigira gatatu, kuko nimigirwa wonyene yigirira muri we hanyuma igakuza ya bwabubasha umuntu asanganywe ushobora guhindura ibintu bivugiwe ku ijambo bikabavyo. Ijambo rero naho bahera akavuga yuko ijambo rirema, kandi by'ukuri ijambo rirarema, abantu ntibazibakinishe ijambo. Ariko rero bikava ku ijambo umuntu yavuze, nubwo ari ubufindo buva ku ijambo umuntu yavuze, akarivuga mu buryo bwo kuryizera, akarivuga kandi mu buryo bwo kwemeza iryo jambo. Ndakize, ndarose ubukomezi, urakize, tambuka, ingo, ndi mu mahoro, ndi mu mutekano, nta kinkomakoma. Jambo tugufi mwe nuko turimo kwemeza. Rero kirazira kuko dukoreshwa mu buryo bwa negation, bigahinduka rero bikaba ubuzima bw'umuntu. Ngivyo rero aho nca ndabahanura, nabivuze, twitondere amajambo tuvuga, kuko ijambo rirarema bizinanye muri subconscious mind. Tugerageze tuvuge amajambo meza gusa asabira imihezagiro abantu. Twaravyumvise mu ijambo ry'Imana agira ati ijambo yaravuze, ijambo ibintu birabaho, yaravuze ibintu birabaho. Ijambo rero umuntu arimwo izindi mbaraga zishobora gutuma ibintu bihinduka bikamera uko avyifuza, abigizemwo kwemera. Muragahora rero murarema kubw'amajambo yanyu.